nshinga amateka uze tuyihaye abarongozi bayo. Bakunzi b'ikiganiro ikiyago c'inama nshinga amateka, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru n'ubuvugizi mu nama nshinga amateka. Muri kino kiganiro tugaruka kuri bimwe mu bikorwa biriko birarangurwa n'abashinga amateka muri risasa risanzwe rya Kigarama. Kwigenekerezo rya 6/0 mu mwaka wa 2026 inama ya bose yarakoranye irongowe na nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, aho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka Fabrice Nkurunziza yashikirije ivyegeranyo vy'ingendo z'akazi yari yarungitswemo guserukira nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka Immigrant mu gihugu ca Afrika y'Epfo hamwe n'Iraba mu gihugu ca Maroc. Muri Afrika y'Epfo umushinga amateka Fabrice Nkurunziza yaritabiriye inama y'umwaka w'2025 y'abakuru b'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka yabaye kuva ku igenekerezo rya 29 gushika ku rya 30 Nyakanga mu mwaka wa 2025 ku civugo higira kiti kuzana impinduka mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo ashike aho akorera yerekeza ku nyungu y'umwene gihugu, iterambere rirama, amahoro hamwe no gukomeza ubushobozi butandukanye Afrika ifise ku rwego rw'isi yose. Zimwe mu ntumbero zaranze iyo nama harimo gushira imbere ibiganiro bijanye no guhanahana ibidandazwa mu karere ka Afrika, gukoresha uburyo bushasha mu guteza imbere ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe no gusimbataza amahoro n'umutekano biciye mu migenderanire hagati y'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka akaba yarerekanye inguvu Burundi buriko burashira mu gisata co guhanahana ibidandazwa, aho twovuga nk'iyubakwa ry'ibarabara ihuza igihugu giharanira intwaro rusangi ya Kongo n'igihugu ca Tanzania. Yarongeye yerekana ko igihugu c'u Burundi gishobora gufasha cane uruja n'uruza rw'ibidandazwa kuko kiri hagati na hagati muri Afrika. Nayo ku kijanye n'inama yabereye mu gihugu ca Maroc ku civugo higira kiti uburongozi mu bijanye n'amategeko hamwe n'imigenderanire hagati y'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka mwihindagurika ry'isi. Baganiriye rero ku kijanye n'uko ibihugu vya Afrika bibwirizwa gushira inguvu hamwe mu kurwanya intambara zibihanze, bikongera bigakoresha ubutunzi cimeza bwinshi Afrika ifise mu kwiteza imbere hagati yavyo hamwe no korosha ihanahana ry'ibidandazwa. Abashinga amateka barashimye ico cegeranyo, ariko barashikiriza n'agahaze ku bijanye no kwinjira mu mashirahamwe amwe kuko hari aho usanga Burundi atanyungu iboneka bukuramo. Aha umukuru w'inama nshinga amateka nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe akaba yasavye ko mu kuja muri ayo manama ho kwama hitwararikwa kumenya inyungu Uburundi bukura muri ayo mashirahamwe. Muri ayo mashirahamwe twavuze nk'u Burundi tugiye muri rya shirahamwe muri East Africa kugira ngo du intérêt principal turiko turirukangira ni yiyo intérêt. Iyo ugeze rero no gusinzira ntushobora gusinzira parce que ikintu citwaretse comme intérêt no gusinzira ntusinzira. Eka mu gihe tugiye no muri ayo manama ngo umenye uti aha intérêt nk'umurundi intérêt ngiye gukuramo ni yihe. Amashirahamwe ni menshi cyane mugabo wewe no kuraba wewe intérêt yawe ni yihe. D'abord nk'umurundi intérêt yawe ni yihe. Ureke kugenda avuga ngo ngiye mwishira hamwe ngiye gukora inama yingiye mu namwe bantumiye ko ni abanza intérêt yawe ni yihe.
nk'uburundi nk'umurundi niho uca wumva ko inguvu zije n'ivyiyumviro ari byinshi, kuko hari ibyo utaza kwemera nk'umurundi uvuga uti nimba muvuga uku, nimba mushaka kubikora uku, atapana ntibikunda, kuko l'intérêt jewe ndi umurundi, mon intérêt n'est pas là. Hariho abagenda bakabarenganya bagahora, acavuga ati nta kundi byo ugenda. Nk'umurundi uvuga uti mon intérêt ndayiharanira, ukaba uti nawe undenganya mon intérêt iki uragikora uko ushaka, muga je ntituri kumwe, gende nimba ari nishira hamwe abo uti we ntituri kumwe. Inama nshingamateka yarakoranye kandi ku igenekerezo rya ndwi nzero mu mwaka wa 2026 irongowe n'umukuru wayo nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe kugira yihweze icegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kuvyerekeye intunganyo yishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta mutuelle de la fonction publique. Umushikiranganje w'akazi abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta Gabriel Nizigama niwe yaserukiye leta kugira tanga umuco ku bibazo by'abashinga amateka. Abashinga amateka rero barashikirije umushikiranganje imyidogo y'abanywanyi b'iryo shirahamwe mituelle yuko batavuzwa uko bikwiye, kandi uburyo buhari bakavuga ko abo banywanyi bariko baribwa kuko hari amafaranga bakatwa kumushahara, ariko bikaba ngombwa ko bamwe baja kugura imiti 100%. Iyo myidogo y'abanywanyi ba mituelle rero n'umushikiranganje yaremeje ko ihari, nubwo ubushikiranganje arongoye bugerageza gukora uko bushoboye, ariko nabwo bugahura n'izindi ntambamyi. Mu gisata ca mituelle rero ibikorwa birakogwa nk'uko amategeko atunganya ico gisata asanzwe ari, kandi nka henshi abantu bararonka des services za mutuelle de la fonction publique, ariko kandi ni gisata ni kimwe mu bisata turavye ingene gitunganiriza abanywanyi harimwo rimwe na rimwe imyidogo ijanye nuko abanywanyi badatunganirijwe nkuko vyari bitegekanijwe. Aha novuga cane cane nk'abanywanyi iyo hageze kuronka imiti baba bakeneye iyo bagwaye, ivyo navyo bikaba cane cane vyavuye ku bihe igihugu cacu cagiye kiracamwo, aho mutuelle ya fonction publique itaronka imiti nk'uko ivyipfuje. Ivyo sinobirandira ko cane, igituma nuko tuzi twese yuko iyo miti iva hanze atari ikorerwa ngaha mu Burundi. Ikindi nuko rimwe na rimwe usanga abarondera imiti yaba amafarumasi partenaire, amahopito canke amacentre de santé, usanga iyo miti batayironka nkuko bavyipfuza, cane cane tugiye ku ba partenaire privé ugasanga amasezerano mutuelle de la fonction publique yagiranye nabo ba partenaire nariko arubahirizwa, na cane cane mu bijanye no kubahiriza igiciro c'imiti baba barumvikanye. Inama nshingamateka yisunze icegeranyo ca sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta, aho habonekamwo vyinshi bitagenda neza muri iryo shirahamwe. Aha tukavuga nk'intunganyo yaryo itameze neza, yasavye ko hakwiriye gushigwaho umugwi urikiyemwo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu,
hamwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, nayo ibiro vy'umushikiranganje wa mbere bikazoba bijejwe gukurikirana ibikorwa vy'uwo mugwi uzobujejwe gushiraho amategeko akenewe kugira ishirahamwe Mitiweli rikore neza, kuko vyagaragaye muri ico cegeranyo ko amategeko adakurikizwa uko bibereye mu bisata nka vyose vyo muri iryo shirahamwe. Iyo tumaze kuvuga ko ari ikintu gisaba reforme canke ikintu gisaba le cadre legal, kongera kuyisubiramwo, kuko bagiye bavuga ati nta cadre legal ihari, nta bintu vya organigramme bihari, nta n'ibiki. Aha rero ico tumaze kukibona ko ari cyo gikenewe mu gihe kuko twabonye bimwe byo gusubiramo amalwa amwe yo gusubiramo twabibonye. Donc rero bica bidusaba yuko ya commission spéciale izoheza ikiraba kugira ngo irabe byari bimaze gukogwa, kugira ngo ushobore kuvyentegra ice none hibandaniriza muri ya amarekomandation yariko arashigwa mu ngiro, ice iyentegra iyo nuzo commission spéciale ice iyentegra mu marekomandation yariko arashigwa mu ngiro, hanyuma hiyongereko n'izindi shasha bazoba bashaka gushira mu ngiro. Aya marekomandation azoba ameze nk'ama activité, kubera ko bizoba novuga yuko ari sous la supervision ya primature. Twibaza ko bazoheza batubwire nyuma iki kintu cha reforme, iki kintu kijanye na cadre legal, bazoheza bonyene babanze bakirabe bumvikane. Twebwe tuzorindira yuko umushikiranganje ashobora kuzoza kuduha rapport atubwira ati kwa gikorwa mwantuma atigiye kugira ngo twongere twunganire, kuko nabyo ni ibintu bizosaba ingufu nyinshi. Harimo ibyo mwavuze bimwe mu bushanje bariko barakora. Ibi rero iyo commission spéciale izoheza ibigaruke mu giko babanza gusoma amabwirizwa ahari, kugira ngo barabe ibiye biriko birakora l'état des lieux, aho ibintu biba biriko birakora bigeze, kugira ngo twebwe ibi bintu turiko twiyumvira ibyumve turiko turatanga bigende biherekezanya, ntihagire ibiza bije kugwanya ibindi, ahubwo bigende biherekezanya. Ibyo bazumva kumbure bawumva bavuga bati ibi itwaramaze kubiheza sawa, bazoheza babandanye bavansa. Ariko muri makeyi rero iki ca cadre legal canke ca revue institutionnel reforme ni bagiheza twosaba mushikanganye ko azogaruka hano akaduha rapport, kuko iki kintu ca ibintu vya Mitiweli nukuri byaratumenye umutwe cyane, kandi nubu biracatumena umutwe. Niyo mpamvu mwavuze muti dufashe umushikiranganje kugira rero ngo tumufashe neza, nuko azozaza tukamutumira akaduha imbere y'abashinga akatubwira ati bya bintu ngibi aho bigeze, hanyuma natwe tugire nk'abasadukiye bene gihugu muri hariya muri fonction publique bazumva yuko koko abashinga amateka igihugu ikibazo bagihagurukiye. Bimwe twako twabongo bajemwo muri komisiyo mucyumva ko bidakenewe, kuko mushazogaruka atubwira ati tubigejeje aha, hanyuma natwe tumwunganire. Arico icabonetse cyumviro rya kizoba cabonetse kugira ngo tugipartage nabo, kugira ngo igihugu gitere imbere. Abene igihugu babwirizwa kuba bafise amagara meza. Rero no Burundi kugira bushike kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060, amagara y'abantu ni karahara mu ruganda ntibacure. Inama nshinga mateka yarakoranye kwigenekerezo rya 8-0 mwaka wa 2026 irongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe
kugira yihweze icegeranyo c'umugwi wamaho mu vyujejwe harimo intwari ibereye. Ico cegeranyo kikaba cari cerekeye ingene ihinguriro ry'amavuta ava mu gitegwa c'ikigazi OHP Office de l'huile de palme rikora. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo uburimyi umufasoni Karinimba Rushimana yari umutumire mu nama nshingamateka yaramenyesheje byinshi ishiramwe OHP rimaze gushikako kuva rishinzwe, aho mwimbo w'amavuta ava mu kigazi wiyongereye cyane kuko igihe hari amashirahamwe yahingura ikigazi SRD mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1989 haboneka amavuta make adakwira abayakeneye. Uwo mwimbo rero ukaba wavuye ku matoni ibihumbi 10 mu mwaka w'ibihumbi 2005 uja ku matoni ibihumbi 57 n'amajana 3 mu mwaka w'ibihumbi 2025. Umushikiranganje Karinimba Rushimana arashikiriza bimwe mu byatumye uwo mwimbo wiyongera. OHP imaze gushingwa yihutiye kukwiragiza ibigazi mu turere twa Kumoso, Bugesera, Imbo ya ruguru cyane cyane. Ivyo rero bica bituma imirima y'ibigazi yiyongera tuva kuri amahegitari nababwiye 518 duca dushikira amahegitari 43. Kuva mwaka w'2008 OHP yaratanguye kandi igikorwa cyo gusubiriza ibigazi bishaje byatiwe na SRD. Umwimbu rero uca utera wiyongera gushika no musi umwimbu turashikira itoni ibihumbi 57 n'ibiro amajana 3. Mu bijanye no guhingura amamesa ubwo rero kuva mu 2012 harabaye akarusho kugira ngo tuze turajana nibihe, aho amahinguriro ayo mayengero akoresha ubuhinga bwisununuye yagiye aragwira gushika turashikira amayengero amajana 53 akoresha ubuhinga subwa kijambere nkuko bitegerezwa mugabo ubuhinga bwisununuye tugeranije n'ubwahahora. Ivyo rero byatumye umwimbo w'amamesa wiyongera ku bwinshi ndetse no mu kanovera. Kuva mwaka w'2023 ishiramwe OHP yarateye iyindi ntambwe mu byo guhingura amavuta, aho hamaze kuba hubakwa amahinguriro mashasha ya kijambere agera kuri 4. Nubwo biruko sentari jejwe kugenzura amatungo ya leta yarerekanye utunenge mu itunganywa ry'iryo shirahamwe. Aha twovuga amategeko amwe atarashirwa ku gihe, urwego nshingwa ntwaro rutagikora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023, n'amadeni yatanzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2018 atarasubizwa yose. Amasoko nayo akaba atangwa hadakurikijwe amategeko. Inama nshingamateka yasabishira hamwe OHP ko ryoshira mu ngiro ivyo sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta yasavye byose byongere gitunganye gushasha. Umushikiranganje Karinimba Rushimana yaserukiye leta mu kwishura ibibazo byunganirwa n'abashingamateka yamenyesheje ko imbono yishira hamwe OHP ari kugeza iryo hinguriro ku rwego rwo gushora hanze umwimbo waryo mu mwaka w'ibihumbi 2060, aho rizoba rigeze guhingura amavuta angana n'amatoni ibihumbi 105. Abashinga amateka barashimye iryo hangiro ishiramwe OHP rifise, baca basaba ko ikigazi cyo bungabungwa kurusha kuko iruhande y'amamesa ico gitegwa kivamo n'ibindi bintu byinshi. Aha tukavuga nk'ifumbire, amasabuni, inkwi zo gucana n'ibindi. Abashinga amateka basavye rero ko abarimyi b'ikigazi bokurikiranwa kurusha ibigazi bishaje bigasubirizwa kugira umwimbu wiyongere, gutyo ikigazi giterere bimwe biboneka mu kuduza ubutunzi bw'abene igihugu n'igihugu. Abashinga amateka barasavye kandi ko amategeko agenga iryo shira hamwe ahinyanyurwa. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka, yaratanze impanuro zofasha mu guteza imbere ishiramwe OHP, gutyo
rigwize umwimbo haboneke n'umusesekara wo gushora hanze y'igihugu, ikigega cy'igihugu naco kibomboke. Ikintu twavuze kijanye na business plan nico en fait bo réactualiser bakongera baka visita le business plan kugira ngo rero hamwe hariho amavide, hamwe harimo ingorane mwagiye muvuga zagiye ziba relevé na ntuze na Cour des comptes, natwe twagiye tona nk'abashinga amateka kugira ngo bace iyo muri iyo actualisation iyo equipe d'experts bazojya igende yuzuza bya bintu bibura yabaca babona muri OHP ko ibintu koko bikwiye. Conseil d'administration iriho muri OHP mugabo pour le moment ndi fonctionnel nk'icyo mwavuze muti tujya tugikosora vuba, twanabibonye mu nyandiko. Icyo ni ikintu cyumvikana neza. Ikindi nacyo conseil d'administration ikigaruka au niveau yo gushyira mu ngiro ya mategeko mwagiye muvuga, conseil d'administration iragaruka kugira ngo isabe OHP yubahiriza amategeko. Ya mategeko azoba yakosowe, azoba mwamwe yamaze kuba actualiser na ya equipe d'experts muzoshiraho kugira ngo amategeko lacunaire bashobore kuyuzuza. Cyane bashoboye gusaba ministeri ati aha ani muzuza ikinike baca babereka bakamemera proposition yingene bogenda bakosora. Ibyo byose muri audit biraheza bikazamo. Noneho bivuga biti iyo mushatse kujya ino audit harabavuza audit organisationnel nabyo byo nyene mubishatse nabyo nyene muzoheza mu bikore, cyangwa audit financier nabyo muzoheza mu bikore. Mugabo l'important d'abord nuko equipe ibanze gakwiza bimwe nyene mwatwemereye hano, amategeko abanze yuzuzwe, murabe yuko le cadre légal imeze neza, aho mubona hari utuntu tubuze muhuzuze gutyo nyuma nimushaka gukoresha ibitwaye tuvuze ari audit financier, ari audit organisationnel, ari audit d'autres choses, audit comptable, ari audit nuze ya logistique, ari audit je ne sais pas comment. Ibyo byose muzoheza mubikoreshe nyuma uko muzogenda mubona ibintu de données mukeneye kuzimenya. Tukumva rero neza yuko tuganiriye neza twumvikana kandi ibyumviro byose byagenda inzira imwe, nabyo turabishima. Kandi umushikiranganje twabonye ko nabyo yabyumvise ko yabitangiye inyishu zumvikana. Turumva na engagement wenyene yiyemereye hano ati jewe nanje sinzohagarangiye guca nja ku kazi nja ku kivi. Aha rero yakwa mushikiranganje turabashimiye cyane raporo turayakiriye turayumvise kandi natwe tubemereye ko tuzogenda dufasha igihe cyose muzocwitura tuzoza tugire icyo dufashije. Mu gusozera umwaka wa 2025 abashinga amateka bagiwe imbere n'umukuru w'inama nshinga amateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe baritabiriye igikorane catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri ico gikorane kabaye kandi akaryo keza ku ndongozi z'igihugu ko guhimbaza Imana, kwirimbura ndetse no gusaba Imana imbabazi kuri aho hose habaye agahaze mu kurangura ibikorwa umwe wese ajejwe. Imbere yo gusozera ayo masengesho yamaze iminsi 3 guhera ku igenekerezo rya 29 gushika ku rya 31 Kigarama umwaka wa 2025 kabaye n'akaryo ko gushimira Imana ku byiza yakoreye Burundi mu mwaka wa 2025 banayiragiza Burundi n'abarundi mu mwaka wa 2026. Nazima turaguhereje uyu mwaka tugiye gutangura, warakoze kuturagira, uraturinda ijoro n'umutaga turashika mu kwezi kwa 12 kugururira amarembo kugira uko umwaka dutangure twese turi mu kanyamuneza
kandi twamaze kwihagira icyaha cyacu tugende tujyanye nawe tutari kumwe turazi yuko atatu twakwishoboza. Muri icyo gikorane kabaye kandi n'akaryo ko kuri korale y'inama nshingamateka ko gushikiriza ubutumwa ibicishije mu ruririmbo. Kwitondera izageze abahaye ababwira nitiza byinshi igihugu cy'Kanani useyibutsa Bisirayeli izimana yabakoreye abahanura. Kwitondera izageze abahaye ababwira nitiza byinshi n'amasengesho nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yari ifatikanije ku munsi w'Imana w'igenekerezo rya 4/0 umwaka w'2026 n'abakristo bo mu ishengero Israel Church yo mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho y'umunsi w'Imana wa mbere muri uyu mwaka w'2026. Mu nyigisho y'ijambo ry'Imana yashikirijwe na Vital Nzubahimana umwungere w'iryo shengero yisunze amajambo yanditswe mu kuvayo ikigabane ca 17 kuva ku karongo k'icenda gushika ku 14 na Zaburi 91 kuva ku karongo ka mbere gushika ku 8. Aha yavuze ko igihugu c'u Burundi kizotera imbere kuko Imana ifise ikibanza ca mbere. Ahamagarira abakristo kuguma ku kivi kandi ntibagire ubwoba kuko kuba mu ruhande rw'Imana ari kuba mu ntsinzi. Mu ijambo yashikirije abo bakristo nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yashimangiye amajambo asaba abo bakristo kuguma mu ruhande rw'Imana kuko ariho hari intsinzi. Abasaba kuba bagororotsi kandi bama igihe cose bakora ivyiza. Sinogiraho mpe ariko mbanze ndabifurize umwaka mwiza. Ejo bundi turi mu masengesho aheza umwaka bavuze bati turondere na ntaryo kuba munsi y'uburongozi bw'Uhoraho. Uno munsi batubwiye bati uri mu ruhande rw'Imana abari mu ntsinzi. Izi nyigisho zibiri ni zimwe. Umwaka mwiza nibirya nyene batubwiye kuba munsi y'uburongozi bw'Imana nguyu mwaka mwiza. Umwaka mwiza kuba mu ruhande rw'Imana kuba mu ntsinzi. Twarabonye byinshi byiza byerekana ko Imana koko turi kumwe. Aha sino bidondagura ngo ndabishobore kubera ko nukuba uno munsi turi hano twahuriye hano tukaba duhema. Iyi ni ya Mana. Imana ikubwiye ati bankanje ikaduha uburorero bwinshi. Kora gutya, kora gutya, kora ivyiza, korera igihugu, iyumvirira igihugu neza, itwararika abandi, reka kwikunda. Inyuma y'urupfu wowe ntakizoba ugishoboye kwimarira, ntakizoba ushoboye guhindura. Nimba uhindura nukuvuga ko hindura ubu, hindura ubu, hinduka ubu.
niyo mpamvu biri tubwira iti ingo mu bwami bwanje, ingo mu ijuru, ba ku ruhande rwanje, kuko uruhande rwanje ni uruhande rw'intsinzi. Ntuzorinde, nongeye kubivuga ubwa nyuma, ntimuzorindire ngo nzoba ndirega ngo reka mbanze nibe hanyuma ngo mbanze negeranye ngo hanyuma umunsi ntizoshira ngo oya. Ijuru naha nibyo Imana itubwiye harya, ijuru naha ati ngwino sumo autorite ni mu ijuru, ni ku ruhande rw'intsinzi, ni ukuvuga ko ijuru naha. None wewe urindiriye iki kugira nawe iryo juru uryinjiremo? Nibyo apostoli hano batwiye iminsi yose. Murindiriye iki gaye? Kandi Imana ikabyorosha ati wowe gusa ni wigaye ibyaha wakoze, ubyigaye koko nyakuvyigaye, hanyuma ucunyegera nawe ucukora engagement yo kubandanya ugororokera Imana. Gutyo Imana itubwira iti, yabitubwiye hari, Imana itubwira iti urugamba rwa hano ku isi wowe ufise ni urugamba rwo kugira iherezo ryiza. Ori iryo herezo ryiza ryanditse muri iyi nyigisho baduhaye, kuvuga ati wewe wame munsi y'uburongozi bw'Uhoraho, kuko munsi y'uburongozi bw'Uhoraho niho hari akaryoshe, niho hari ijuru. Mugabo nuji inyuma uzoba ugiye mu muriro. Nino ngaha dusozereye kino kiganiro, turabashimiye bwebwe mwese mwagikurikiye, naho butaha.